I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know. Bafashije niyo mpamvu twarishije amafaranga 1000 kugira n'umwana mutoya azohashike hanyuma bamenye impano ziri mu ntara y'Ibitoki. Iyi ntego rero kurisha 1000 twashatse n'ikimugaho kiri kizohashike bazovuga ngo ntabwo twarisha amahera menshi twe mu hazobashe sana hazobaye igitaramo kizotangura isaha zingahe kugira ngo abantu ntibazohave bahomba byinshi kuva gitanguye. Ego igiteramo kizotangura saa 9 itariki 27 z'uku nyene z'uku 8 isaha 9 hariya kuri Light Bar ni hariya mu Gasenyi kuri Light Bar impande ya Edith Lodge Uganda abahazi muzoca muhamenya guys ntumuzi mutanga nkama kuri afishe na Mujyane TV turabahaye mwaramutse cyane mwiriwe aho musanzwe merereye je kuri micro nitwa Naragira neza aba turi kumwe nanyu mu kiganiro aho dufise abashitsi uno munsi baraza kutwidondora abaribo kamera turi kumwe na Frank nko vyama buri gihe kuri uno munsi rero twagendewe n'abashitsi abashitsi mbona barakeye gose mbona n'imisore bishitse reka ibanze twidondora. Onkele ni onkili onkoko Gaff baby nitwa Gaffafu muri ryo mu ntara ya Cibitoki ahandi banyita Munyarugomo ariko yumvukira muri ryo bintara uri mvukira kabisa cyane turaguhaye ikaze mu cyacu murakoze namwe nitwa bande. Ego Seibi Buganda Celebrity yo mama Sei watagwana bombastic. Ego abanita Seibi kandi muri review mu ntara y'Ibitoki. Ego kandi mwabani beri Buganda. Yes. Seibi turaguhaye ikaze mu Buganda cyacu. Ego namwe nitwa bande. Usoni bi kama kama jawa bo kama mwezina ryanje nitwa Usoni. Murakoze cyane. Hari abandi turi kumwe mu buryo bwanje mu twidondore. Kama dawa ni OBMK bakaba banyita OBMK nk'amavuko i Uganda ariko ndibuka ko ari ntara ya Cibitoki. OBMK duhaye ikaze. Murakoze cyane. Namwe nitwa bande. Suppose Snake the big hit Mr. Singo singina n'abana nkina n'abanyina wabo bana bakinana badati nyuma kubera ko bisanzwe biri Izina ryanjye siretabiye neza wazo witwa bande. Suppose Snake the big hit Mr. Singo Snakehead. Snakehead. Yo. Voilà umutwe w'inzoka. Umutwe w'inzoka urabyumva. Snakehead tubahaye ikaze cyane. Ikibazo cya mbere nagomba ndababaze ko muri batanu mwese mugize umugwi cyangwa umwe wese afise carrière zero yiwe. Kuba mu mwaka tubonye twinga batanu niko n'abandi batashitse turabaririmbye b'intara bava mu itandukanye amakomune atandukanye abanyamabayi abanyashenza abanyarugombo abanyabuganda. Ukifuza dufise ni kufata umuziki w'intara tukawuteza imbere turi hamwe birashoboka niyo mpamvu tukaba turi ngaha kandi ikiduhugije ni kirori kizoba i Buganda itariki 27 cy'abaririmbyi b'intara yumva Cibitoki stand up numva kubwira abaririmbyi b'intara duhagurukire cyarimwe twiteze imbere. Murakoze cyane. Murantunga gatonya mbona menga muri misore ikego simuga mbona menga turafise n'abandi menga bari bato sinzi ko muri mwebwe hariho abo babiga bafadikanya kuririmba mugabo kuririmba no kwiga. Mu bisanzwe ntabwo twarose banoje kuguma twigara twika. Murakoze cyane. Kuri uno munsi rero twahujwe na gahunda mufise kuri uyu wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi k'umunani mufise igiteramo hari i Buganda. Igiteramo hari i Buganda mbona menga gisa nk'icyateguwe neza gose kuvyo mbona. Ni majahe Ni Uganda aho bita kuri Light Bar hepfo ya Edith Gato.
hepfo ya Edite gatonya. Mbe kwinjira bizaba bimeze gute? kwinjira uravyumva nawe irya nawe ikindi naco gihari icambere cyo kuvuga kira muririmbyi wese umuntu arashitoke tuba turi hamwe ngomba dukore ikintu kitigeze kiboneka kuva na kera. Iyo muvuze ngo kira muririmbyi wese umuntu arashitoke dusanzwe tuzi aha mu ntara y'Ibitoke dufite impano nyinshi zamenyekanye dusanzwe tuzi donc bajya baririmbyi basanzwe bazwi bajya dusanzwe tuzi hari n'abandi baba upcoming zimwe mu bita bajya bose ni bande muzaba muri kumwe bishobotse mutubwira amazina aho muzaba muri kumwe. Ni kuvuga kubera ko dufise abaririmbyi benshi mu ntara y'Ibitoke abo mwabashe kubona kuri affiche hariho n'abandi batabashije kuba boja ko mugabo ari invité. Ntabwo rero twagize ngo tugomba dukumire kira muririmbyi nyashaka ataranajayo mugabo afise yigezo kuririmba avyiyumvamwo wese ko dukeneye twese tuje hamwe. Ntaje banguje ndi mukuru njye ndi muto je naramenyekanye ntaramenyekana bose barakenewe. Murakoze cyane. Mu kwiyumvira gukora kino giteramo kugira ngo mucorganize mutumire n'abandi bose bari mufise ihangiro nyabaki. Ego ihangiro twari dushaka kugira ko mu rukundo cyane na mbere nayo mpamvu twavuze ati reka dutumire umuririmbyi wese wo mu ntara y'Ibitoke ahari amenye neza na neza izo tariki 27 muri Light Bar ariho tuzokoranira twese twerekana imana dufise. Murakoze cyane. Kuri fishe d'entrée turabona mwarishije amahera makenya gusa amahera igihumbi byagenze gute mu myumvire kuba mutoza amahera ashika igihumbi y'andi najya mbona menga muri abaririmbyi muri benshi kandi namwe mwifuza gushigikirwa mugabo mbona menga igihumbi byagenze gute mu muhitemwo droit d'entrée amahera umuntu umwe azoriha kugira ngo ashobore kwinjira mu giteramo cyayo mwarihishije amahera igihumbi kumenga ni makenya gose bivanye ko namwe muri abantu baba bakwiye gushigikirwa mu buse twinshi namwe mu kwimarira muri icyo giteramo cyanyu byagenze gute mu mite mu gihumbi nka droit d'entrée y'umuntu wese. Amahera y'amarundi nta mahera aba makenya nta igihumbi ariko kubwira turisha amafaranga igihumbi mu majambo make turifise intego yo gukora igiteramo ku buntu. Urumva icyo gihumbi ni nko gukoresha ikirori ku buntu. Icyo gihumbi ni intererano umuntu azoba yinjiye kugira ayo mafaranga dukuye mu kugira tuzoca twiyumvira cyo gushika mu bantu bagwaye mu bitaro tukenda kubafashisha cyane tugashika mu bantu babafungwa. Niyo ntego ni mpamvu twashimye kugira dushire hamwe abaririmbyi kugira na leta izobone ko abaririmbyi bo mu ntara y'Ibitoke kandi cyo bagezene cyo bafashije. Niyo mpamvu twarishije amafaranga igihumbi kugira n'umwana mutoya azohashike hanyuma bamenye impano ziri mu ntara y'Ibitoke. Iyi ntego rero kurisha igihumbi twashatse n'ikimugaho kiri kizohashike bazovuga ngo ntabwo twarisha amahera menshi. Twe mu nuzeye iwacu twari kurisha 5,000 ariko icyo gihumbi bisiguka ari intererano. Niwashaka hazoza hari bazori 10,000 hari bazori 5,000 ariko ngo gushigikira twahisemo kugira prix normal amafaranga igihumbi kugira najya turonse tuzoshike ku bagwayi tuzoshike ku bantu bafunzwe. Urumva kugira bazomenya ati umuririmbyi w'intara hari icyo amaze mu gihugu. Murakoze cyane hazoshe sana azabaye igitaramo kizotangura isaha zingahe kugira ngo abantu ntibazohave bahomba byinshi kuva gitanguye. Ego igiteramo kizotangura saa 9 no kizotangura kabisa umuntu wese yamaze kuva ku kazi kiwe azovuga ati amasaha ya saa 9 ndaja kuraba ari mu ntara y'Ibitoke turabe aho bageze ibikorwa hama natwe niyo tuzatwirereye tuzobera iki gikorwa cyacu aho kigeze. Murakoze gose ndumva akamapu ka weekend karabonetse guys don't miss it. Akamapu ka weekend karabonetse itariki 27 z'uku 8 isaha 9 hariya kuri Light Bar
ni hariya mu Gasenyi ni Light Bar impande ya Edith Lodge Uganda. abahazi muzoca muhamenya guys ntumuze mutanga nkama kuri afishe ndabona menga hariko abantu benshi gose aba bose nabo mu Cibitoke Ego ni abo bose nabo mu ntara y'Cibitoke kabisa nabo bazobibereye bose bazoza bose bazoza hari n'abandi mutabona ko nyene bacikacika ni abo bandi nk'abandi abadada babiri nyene bazoba bahibereye nabo bazovyatsa nyene kibaho nini abantu bazoryoherwa bose abadada babiri nimba atarakabaga mwo batwibira akabaga bana bavuga ati bafise anuze ya ngongingo nkamwe yo mashashi no kusiba ni Uganda haja kuri centre kuri Light Bar. Yes. azoba ari mu jisho bizoba biryoshe gose akajambo kanyuma rero mushikiriza abazoba bitabiriye cyangwa se abifuza kuzitabira kino kiganiro ino concert yacu akajambo kanyuma nuvuga nuko bazoshidukana niyo mpabaze kudushigikira nk'abana bo mu Cibitoki barabingarirano zacu impano zacu aho zigeze vraiment bazoze kudufata mu mugongo kweli Cya mbere sinori pfana uri mwiza tu wallahi jambo nekene tate merci beaucoup banarivuze ariko nicoku okay jambo ya sinopaka kajambo ko ni jambo ni kuvuga ikintu cya mbere kuza kudushigikira kugira ngo barabe impano zimaze bifise kandi ikibonetse bwa tunaje mu bitaro uko babivuze uko badushigikira natwe turafise aho tudoja kugera gushigikira abindi numva navuga surangiwahe cyane murakoze cyane namwe hari akajambo ngira ngo kanyuma mushikiriza abakunzi banyu n'abantu bazitabira iki kiganiro iki giteramo cyacu Ego mbere na mbere mbanze gushimira Inamujyanje TV yaduhaye umwanya wo kwicara ngaha mukaduha ikiganiro kugira tumenyekanishe igiteramo kizoba ku itariki 27. Icya kabiri turashimiye abafanzi n'ababoss bazoza kudushigikira ku munsi iyo tariki ni samedi itariki 27 hajya i Uganda. Ikurikira nta gusiba nta kugwara Imana irababona tuzohurire hajya Light Bar. Murakoze cyane. Ego nanje kuganje nka CB Buganda City Presentiano iyo mu Maseyi watagwani bombastique Ribo Selector Man Chubo. Ndashimira cyane ku bantu bazoba bitabye iyo concert iyo munsi ku Light Bar. Hefo ya Edith winje mu isoko uzocu habona Light Bar. Abantu bose bazoba bahari je kubganje nzobereka bya bindi nene abanyegeje CB Buganda City Presentiano iyo mu Maseyi watagwani bombastique Ribo Selector Man. Uzobereka bya bindi cyose rwanigere. Bijya byose nari nabanyegeje bimwe bahora bansaba nzobereka uwo munsi nyene eco boy watagwani bombastique. Abakunzi ba Inamujyanje TV nuko rero twari kumwe n'abaririmbyi impano zitandukanye zaje ziva muri no ntara yacu nziza Cibitoke mu makomine yose bari baje kumenyekanisha igiteramo cyabo bafise ku munsi wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi k'umunani ni hariya i Buganda kuri Light Bar impande gato ya Edith Lodge Hotel turabahaye ikaze muri icyo giteramo cyabo murakoze cyane.